Mushinga naye ndabasanze aho muri ko murakorera umwuga wanyu wa minsi yose ngaha mu Ruvumera. Ndabaramutse mwaramutse. Baramutse neza. Namahoro. Amahoro. Yego. Twomenya akazina kanyu n'ibyo musanzwe murangurira ngaha. Jewe nitwa bose barasadris. Yego. Aha mu Ruvumera ko mbona aha muri ko mbona hari ibyuma byinshi muhakorera uduki. Nukuvuga aha dusanzwe dukorera imirimo ya minsi yose. Yego. Tuhakorera ibintu bitandukanye. Musanzwe mubona n'ibyo turiko turakora ko bidasa. Yego. Umwe wese areka arakora ibintu vyiwe vyisangije ubwoko. Nukuvuga hariho abariko barakora amakoroniyeri ajyateranye ibitanda. Yego. N'uwo ariko arakata ibipande vya ferabeto. Nukuvuga ibyo bipande vya ferabeto nibyo basubirira kuri za kare usanga ziri ku miryango. Ya miryango y'abakenekene nyine nkanzu. Hanyuma nanze utumpaye ndakora ariko siko nkunda gukora igihe cyose biravana n'uba atuntumye niho ndadukora batatuntumye ntabwo nkora ndasanzwe nkora ibyo bariko barakora abandi uretse gusa ko yantumye ututongo uyu munsi nico gituma nashoboye kwirirwa ndakora ututongo tuza kuri ntuvyeye komisenti y'amasakoshi y'abanyeshuri ajya batwaramo amakaye makeyi canke ari ibintu bifasha nyine umunyeshuri kukonzi yego cyo dukora umuntu rero ntahuye neza mwebwe ngaha mukora ibintu byinshi mukora bivanye n'icyo umukiriya basabye mwebwe ntavyo bari mufite mukora bigenda gute kuvuga ibyo dukora hariho igihe haza nk'umukiriya akavuga ati korera aka kantu akazana metero yako n'ubwoko bwako duca tugakora uko nyine agashaka tubona tubishoboye turagakora hanyuma akaduhemba bivaye n'agahembo tuba twavuga yego hanyuma ibi navyo dukora dusanzwe tubikora igihe cyose kuvuga nta bamwe dutuma n'umwuga twize uko nyene hanyuma turakora hariho aho indani mu soko ndetse no mu masoko yose aho basanzwe bagira babikura bakabirangura hama abakiriya babibona bakaza kubigurira. Murakoze. Uyu mwuga mukora abawuraba bavuga ati ni muri ya myuga mito mito. Uyu mwuga wewe na Leonce uyu mwuga uragutungiye umuryango. Jewe mu bisanzwe kuko uwo mwuga ndavuga ndawumazemo imyaka 17. Yego. Sinokengera kuko igituma ntukengera bantungiye umuryango ndambika abana ndambika umugore naje hiyambika uretse gusa ko nk'ubu turi kukazi numva umuntu ashobora kwambara neza mu kazi kuko ubushake bwo hagati k'umuntu avaho kazi yiyambika akameze agataha abana bariga kandi nta ngorane byose bivuye muri uwo mwuga gusa ingorane zigera zibura mu bintu by'akazi abana bariga umuntu arashobora kugerageza uko ashoboye kose akagenda tuzabuke gushika naho bashoboka kuko abana barashobora kubatuma amafaranga y'ishuri bakabimbwira hanyuma nkarondera buke kubera ko atari ahantu nkora amahera kuko inabike menshi cyari amahera yaronse bake bakayatanga abana bakiga. Mu ijambo rimwe uyu mwuga naho bawita mutoyi uragutungiye n'umuryango. Jewe umwuga ndawukenguruka rwose umwuga urandunze sije jenyine mbere ndetse naho hose dukorana ngaha usanga ari wo ubatunze ibikorwa bya misi yose no kuvuga twebwe ntabwo tukengera uretse gusa ko tuba dukengerwa n'abatubona batwe ubwacu turawushima rwose. Hanyuma mu mwuga wose cyangwa mu gikorwa cyose ntihabura ibintu usanga bitoroshe bigoye. Mbega muri uyu mwuga wanyu wo gukora ibintu baba batumye cyangwa ibindi ikintu kibakunda kubahanga kibagora ni gito? No kuvuga iyo umuntu adutumye nk'ibintu ati nkorera ibi n'ibi hari insanga ata mafaranga tuba dusanga mu mufuko kubera ko urabona ko turabakuzi bato kuvuga uno muntu aba adutumye kino kintu tuvuga ati nimba ari ikintu ubona ko ushobora gukora kigucemera kugikora kuko ubona ko ushobora kugikora hanyuma umwaka avansi bivanye n'amafaranga muba mwavuganye ashobora kuguhera umwaka avansi kino kintu ugahita ukagikora
ukabona nyine ko yakigutumye ariko bagikoze. hanyuma mu bintu byo kudandaza ibintu ukora murabikora mwebwe nk'ababizi mugabo watubwiye yuko hari abantu babikenera babidandaza baca baza kubirangura ngaho iwanyu muba mwabikoze urumva n'urudandazo mu ijambo rimwe ku ruhande rumwe n'urudandazo mbega murariha amakori ko leta umuntu wese afite icyo akora leta ishaka ko ariho ikorera amatagisi sherekeye kuriha amakori ego cyane icyo kintu turakirambuka rwose turayariha nk'uko abandi basanzwe bayariha hanyuma bariha ku kwezi hanyuma n'amafaranga y'ubutaka turayariha hanyuma hariho abo twayaze bambwiye yuko mu ngorane bafise umutahe muto bafise uburyo bukeyi yaba ibishoboka amabanki akaduha ingurane ibyo byiza wowe kuri icyo kivuga ko iki nacyo ni hahandi nyine cyo kimwe n'abandi nakubwiye ko turi abantu bato cyane ku byerekeye agafaranga ubuntu dukora nta mitahe dufise dukoresha nyine ubufaranga buciriye bugufi dushobora kuronka tugaheza tukagana tukarangura ibyuma bishyira mu amafaranga tuba dufise hama tugakora bisanzwe turi abantu bato cyane turakenye koko nta mitahe tugira turose abo tukongoroza bakadufasha bakaduha imitahe tubaza ko twokwisonura tugatera imbere nk'abantu hariho uwambwiye ati hamwe amabanki yokwemera kuduha ingurane akaza akaraba ivyo dukora akabona yuko dushobora kuyasubiza byo byiza wewe iyaba uwoguha ubushobozi bukuyaga n'amabanki kuri ibi bintu bavuga ko urazi ukeneye ingurane bagusaba ingwate wowe nta ngwate ufise mugabo urakeneye iryo deni kugira ngo ukore neza ibanki woyibwira iki ibanki noisaba y'amafaranga y'ingurane ariko mu gusaba nkaraba ati mbega aya mafaranga nasabye yobangana gute kugira ngo ntaze kugorane kuriha ku buryo ata buryo burebure mfise kuko yariha noraba igiciro n'ikindi kiba arico nawe sinoza gufata amafaranga ntazoshobora kuriha mu buzima arongera kugira gutora yo gashobora kusubiza mugabo gukorana n'amabanki birakenewe iyaba bishoboka byoshoboka mu gihe boba baje bavuga bati bagomba badusukene kugira ngo turabe uko dukora neza atangorane hakurya tuba turi mu mashyirahamwe mato mato niho umuntu kenshi na kenshi usanga agenda kwaka twadufaranga tw'ingurane hanyuma muri bwa shyirahamwe cyo usanga urimo ugaheza ugasubiza ya ngurane baguha kubera ufise imitahe uraguha ingurane ishiraniye n'umutahe wowe ufiseyo hanyuma igihe muba mwahaye ico kuyasubiza ugasubiza mu guheraheza Leonsi hariho abantu babona iyi myuga mito mito bakayigaya je ngaruka hahandi iyi myuga mito mito abantu bamwe bagaya irabatungira n'imiryango abantu biyumvira yuko imyuga mito mito atacimaze ngo babwire iki jewe abantu biyumvira ko iyi myuga dukora mito mito atacimaze ntibave ibuzimu baje ibona kuko nibo babanye bigo muri bya bintu leta yigura kwanya byo kuja mu marigara basanga bishara abantu 5-6 ku kiyago canka amakarata basanga nta kamaro babikuyemo basanga bakuyemo kugira imishwaro kuko bari bajyanye n'abariko bakiguma n'ibiki ariko tuvuga ku bwacu ndabona ko umuntu adafite umwuga mu buzima bwiwe uwo ndamushira mu bantu bakowe kuko jewe kuri umwanya ntabwo ngowe ndakenye gusa singowe urantunze cyane urumva mu myaka 17 interanije n'indi nuba ndakoreye muhira ndiraza no ngaha nibaze ko ntokenga n'gatora mushinga nari ndagusanze ngaha mu Ruvumera mbona ivyuma byinshi iruhande yawe uri muduki uri gukora uduki ini pande bitera bikundi kono akatira umuntu yabigaye none mwebwe ngaha uno munsi nsanze uri kurakata ivyuma hirya y'ejo nasanze uri kuratora amabati mu bisanzwe ngaha muhakorera iki dukata ibyuma ibyo ari byo byose batuzanye none mwe mukora ari uko haje umukiriya cyangwa hariho n'ibindi by'iwanyu musanzwe mukora mukadandaza dukora ari uko haje umukiriya none ndakubaze uyu mwuga gamushinga nta uragutunze umwuga wo gukata ibyuma yego hanyuma umuryango wawe abana umugore arambara abana bakaza ku ishuri yego nta ngorane ku bantu none basuzugura imyuga mito mito babona yuko gukora imyuga mito mito atacamaze ari nk'akajambo bababwira uko bakahe abafite ibindi bakora
baba bafise ibindi bintu bakora rwose usugura akadaca kandi ufise Mbega intambamyi mugira muri aka kazi kanyu n'izihe kamushinga? nta ntambamye n'imwe mbona mfise mu kazi kanjye